kurwanya inkukura hamwe no kugwiza umwimbo mu gihugu cacu, leta y'u Burundi ihamagara bene gihugu bose gukura amaboko mu mpuzu bagatunganya isindimwa mu guca imikobeko bongera batera ubwatsi. Ako kamo ka leta karitabwe n'abene gihugu bo mu ntara ya Makamba twagendeye. Abo bene gihugu baratahuye akamaro ko gutunganya isindimwa mu guca imikobeko. Nkuko mwumva ku maradiyo baguma basemerera imitumbi hanamye, haba mu matongo haba ku isi tarimwa hose ko guhaca imikobeko. Imikobeko tukivyumva mu ntango batubwira ko ari guca imikobeko, ariko harimo akandi kabirya tuzotera ko ubwatsi imvura itasuye. Ubwo bwatsi nabwo buzofasha ibitungwa byacu. Utagira igitungwa nawe arogurisha ronka amafaranga kuko nta kintu na kimwe gikorega ubusa. Yego ubwungu burimwo aha turiko turaca imikobeko. Hari gihe muri imyaka irenganye haraguye imvura iteye ubwoba, aho twumva no ku maradiyo ko hari imisozi yagira senyagurika. Rero nahi wacu haraciye inkukura mu ndimo, twaratege duteza ifumbire haca haza umuvo kubera imvura yagwa irenze urugero. Ariko imikobeko twimirije uyu mwaka niyo atasura ko tutazosubira kugira ikibazo nk'icyo twahuye. Akarusho nani navyipfuje kuko nk'ubu mpagaze urabona ko mpagaze hagati y'iyi mikobeko. Rero nukuvuga ngo nani navyipfuje nani narabibuze. Mugabo nk'Imana yo mwijuru nagiye mbona bashira no muri nyatongo giwanje nyene. Rero nukuvuga ngo ubu ndiko ndasigurira n'abana biwanje n'umuryango wiwanje yuko ubu tugiye twakira inzara nyagukira inzara, kuko ubu ivyo tuzosubira kurima bitazosubira kumanuka mu myonga, kandi ubu indimo zose tuzorima bizoca bigenda neza, kuko kare naho watabira ntivyashoboka kuko usize mwangera byose byaca bitwagwa byose. Kandi ikindi dushima ko mwuyu mugambi abajejwe indimo bajya abagronome bo ku mutumba abo muri commune ubu bari hafi yacu, baratwerekeza ingene tugira. Ubu rero bariko baratwereka n'ingene ubu turima, hanyuma igihe c'imvura izoba iguye bace batwereka rero ingene tuzotera mu buhinga bwa kijambere. No kuvuga ngo tuzorya, tuzogurisha, tuzokwambara, tuzosomesha abana kubera indimo zacu zizoba zimeze neza. Kare twahora amazi yava ruguru yagaca yashururuka yagacashika mu myonga, kwaje usanga indimo zose wateye ivyo wateye byose vyaciye bitwagwa bikaca bigera mu mwonga. Mugabo uyu munsi turamaze kubona akunguko kuva uwo mugambi w'umukuru w'igihugu ahushikiye, turiko turabona ko niyo turiko turarima ko imvura ishobora kuguma hamwe na hamwe ridatembagara. Kuvaho nyakubahwa arivumereye yuko amatongo yose yotegezwa gucibwa kw'imikobeko kugira ngo tukingire inkukura. Muri rusange ndabona ko ibikorwa abene gihugu abarimyi bariko baravyitaba ku rugero rushimishije. Nkuko namwe mwagerageje kuza muravyibonera, murabona ko abene gihugu bariko barakora igikorwa cyo gukingira amatongo yabo mu guca imikobeko. Kubijanye no birimwe akarisho kanini cyane gose. Guca imikobeko burya ni ikintu gifasha umurimyi mwitongo ryiwe kugira ngo itongo ryiwe rishobore kugumana kanovera. Iyo duciye imikobeko tuba dufise intumbero nyinshi. Intumbero ya mbere niyo kugira ngo turwanye inkukura iterwa n'amazi. Nukuvuga mu iryo tongo ry'uwo mwene gihugu yaciyemwe imikobeko nta nkukura iterwa n'amazi ibikiba. Hambavu ikigira kabiri, hambavu iyo mikobeko dufise umugambi yo guca duterako imbingo, ivyatsi bibana n'indimo n'ibiti bibana n'indimo, ku buryo izo mbingo tuziteye na nyaburya umugambi ukororera mu mpongore uzotangura kwitari mu kwezi kw'icumi. Izo mbingo bazobanze gutera, akarusha umwene gihugu azoba yamaze gutera ku yo mikobeko azoca ashobora kugaburira vya bitungwa mu mpongore. Ikigira gatatu gifasha mu guca imikobeko kandi gituma n'umwene gihugu nyenitongo atera imbere kandi bimwungukira. Nukuvuga akeshi duca imikobeko ahantu hahanamye nkuko muhabona. Iyo duciye imikobeko ni mu ntumbero kugira ngo aho hantu hahanamye hagabanuke kugutembagara. Nukuvuga hagati y'umukobeko n'uwundi tuba turiko turagabanya ubumanuke bwaho hantu. Iyo hagabanije rero ubumanuke bwaho hantu bituma nukuharima bimworohera, ugasanga n'ivyarimye vyimbuka gose kuko yangere yamasa bari karateza yaba yateje ntaba kigenda aguma ngaho nyene. Ivyo navyo bica bituma umwimbu wiyongera kurusha uko yahora yimbura. Iyo yimbuye rero yimbuye umwimbu mwinshi bituma mu rugo rwiwe ubutunzi bwiyongera. Mu rugo rwiwe ubutunzi bwiyongeye igihugu kica gitunga.
naco gituma mbere turiko turagira imigambi yo guca imikobeko kugira ngo abene gihugu barime bimbure baronke umusesegara turonke navyo nivyo dushora mbere dushorere no hanze nako karusho ndiko ndabona kuri ibi uri umugambi wo guca imikobeko ku matongo y'abene gihugu. Jewe navyutsa gatondo ka kare ngenda gukurikirana abanyeshuri bari mu buruhuko aho bariko baraca imikobeko abandi basahiriza mu gufyatura amatafari kugira ngo bazoshobore gufasha abantu aho nikora. Aho hari ku mutumba wa Ruremba ndiko ndamanuka ngaha naho kuraba iki gikorwa kiriko kirakorerwa kuri umutumba wa Mihongo niho nsanga bene gihugu bariko barakora babandanya ibi bikorwa byo gukingira ibidukikije kuri uyu mutumba wa Mihongo. Ego nkuko dusangwe tubizi iyi leta yacu leta mvye leta nkozi kuva hifatiye ingingo zuko ahantu hose atari nahanamye gusa ko hateza gukingirwa akaci bw'imikobeko twawakiriye neza cyane kanatsinda muri komine yacu nziza ya Makamba twari dusangwe turi ku kivi mugabo ubu rero turiko turongereza inguvu kubera dusangwe tuzi neza akamaro kumukobeko nkuko musangwe mubizi kuva itariki 4 z'ukwezi kw'icumi atagihindutse ibitungwa byose bizokororerwa mu ruhongore nukuvuga kumbure mbere naco gituma kumbure ngira ngo leta yacifatiye ingingo kugira ngo noneho isi yacu y'u Burundi yisimera tuyikingire tuyice ku imikobeko musangwe muzi kandi no mu misi heze ko habaye na rusansuma y'ahantu hose hakamya amazi ari naco gituma aheshi twagiye turabona yuko hakamya amazi ko wasanga isi idakingiye nico gituma rero ubu twace tuje hamwe n'intwaro turagira turagisha amanama abajejwe abashefu de zone bakuru b'imitumba abanyagacimbiri kugira ngo noneho dupange programa ku mitumba yose aha muri komine Makamba dufite imitumba 32 kugira ngo iyo mitumba yose yambare imikobeko. Harakarusho kanini cyane kuko muri bikorwa dukora twace duhamagara mbere nabo twokwita imboneza basangwe bafise imikobeko ku matongo yabo kugira ngo baze badufashe gusigurira abandi barimyi batari baza akamaro k'imikobeko. Imikobeko rero afise akamaro kaniniya nkuko tumaze kubibona iyo utabiye kwisi tari ku mikobeko haje nkukura ivyo watabiye byose yaba amasekirundi y'ikizungu biherera mu myonga ugasanga tuko turagaburira ibindi bihugu hariya za Egypt za Maragara zikaba ziriko ziratwara za Tanganyika zitwara bwa buryohe bw'u Burundi kubera isi itabikingiye. Iyo imikobeko tuyiciye amazi araminukira muri imikobeko hanyuma ya mazi buhoro buhoro muri iki gihe cici akaba ari ariko aragaburira ibitegwa biba bihanamiye aho hantu buhoro buhoro. Hanyuma rero iyo utabiye murumva yuko uburyohe buguma ngaho ntayo buja umuntu ivyo ugaburiye iyo si biguma ngaho haba umuntu agacoronka umwimbu mwiza akava ku matone yahorako akaduga ku matone meza cyane. Ico gikorwa c'umugambi wo kugwanya inkukura hamwe no kugwiza umwimbu mu guca imikobeko abajejwe uburimyi ku rwego rw'intara bakigizemwo uruhara. Ubwo buyobozi buravuga uko umugambi utunganijwe. Intara ya Makamba ni intara ifise ubutunzi kama. Ubwo tunzi kama novuga ubwa mbere nuko ni intara igizwe n'intara kama zitanu zihuriramwo. Hariho intara kama y'Imbo, intara kama ya Migwa, intara kama ya Bututsi, intara kama ya Buragane, hamwe n'intara kama ya Kumoso. Ivyo rero n'ubutunzi rero bukomeye cyane gose. Hanyuma rero ubundi butunzi ifise uko hari Migwa canke ibirere bitandukanye niko n'ubuhaname bugenda butandukana. Imbo ni mu kiyaya mu Migwa hari imitumba, mu Buragane haravanza hari imitumba kongera akaba n'imyonga, mu Kumoso hari imitumba imeze nk'iyicaye akabaho n'imyonga. Kandi intara kandi muri uvyo nyene yafise ubutunzi bw'amazi kuko igihe muri ibyo birere byose harimo amazi. Hanyuma rero irafise imitumba igice kinini iyo biravye intara ya Makamba irafise imitumba imwe irahanamye cyane gose iyindi hari higereranye nubwo hari yindi mu kiyaya hariho. Rero inkukura mu ntara ya Makamba sagaseshwa rumuri ni inkukura ihari ko kubera hariho imitumba ihanamye. Umugambi rero w'igihugu rero numugambi waje hageze cyane gose tunyotewe cyane gose kuko tubiravye hari birere mwebwe bihanamye bitari bike bigeramiye n'inkukura. Hanyuma rero turiko turagerageza turakora twivuye inyuma abo mu gisata cy'uburimi n'ubworozi n'ibidukikije
dufatikanije n'intwaro turi ku kivi turiko turakora akarusho karahari na cyane akarusho ahanini ubwa mbere na mbere ngira nk'akarusho kaboneka iyo tuyiciye ubunyene dukeye nk'imikobeko ubunyene akarusho twebwe twavyize turamenya akarusho kariko mugabo bene igihugu muri uwo mwanya bamwe ntibashoka babibona ubwo nyene ariko akarusho karibonekeza karahari kuho imikobeko yamaze gucibwa heze igihe aho rero n'abene igihugu mubagendeye mukababaza ubabwira ingene hari hameze n'ingene usanga hameze twebwe rero akarusho kahari nakahe akarusho kahari iyo duciye iyi mikobeko mubona isi bituma isi idatwagwa umurindi w'amazi uragabanuka hama isi ntitwagwe isi idatwawe reka guma hahandi nyene ivyo biratuma ka kanovera kariko twawe n'amazi kaguma aho nyene ako rero gace gakoreshwa na vya bitegwa biraho be nayo mazi gakoreshwa n'ivyo bitegwa kuburyo cyo usanga umwimbu wiyongera nakarusho kanini cyane gose kuko iyi miserege duca ikibika y'amazi kuko amazi n'ubutunzi bukomeye cyane gose ikibika y'amazi ibitsa aya mazi rero aya mazi ashakoreshwa n'ibitegwa biri ngaha nyene muri uwo murima ayarenze kuri ayashoboye kugenda nayo akamanuka mu kuzimu ayo nayo acagenda gufasha cyamanuka bukebuke kazoshika mu myonga acaza gufasha mu myonga naho kandi ntiyice inyubako zimwe zigusanga ziri mu mwonga canke wahitana imyonga imirima barimiye mu myonga akandi karusho gaca kagaragara kaboneka iyo bishitse ugasanga hariho imyonga itunganije mu gihugu bwa kijambere nubwo ino mu ntara yaciye Makamba usanga atari myinshi y'ikirenga aho hantu biratuma amazi umurindi w'amazi ugabanuka kuko iyo amazi yabahamanuka ari menshi akaza gusivya za nyubako zo mu myonga zijejwe kuvomera n'imigende n'ibindi akarusho rero ni kanini ya cyane gose mu buryo bwo kubika amazi hanyuma nuko isi datwagwa ku buryo ka kanovera kisi kaguma ngaho nyene cyo bituma umwimbu wiyongera hejuru yico naho ikiha nicyo tusigurira n'abandi nuko amazi bw'ubutunzi bw'amazi mu myonga hariya mu masoko ashahadudubiza amazi kandi wazusanga nibihe byo muci naho imvura iba yakitse ku mitumba humiye ku mitumba mu myonga naho amazi acagwira mu bihe byo muci kaje usanga rero kwakurima mu mwonga bavomera wazusanga biciye bikunda kubera amazi abayiyongeye ico gikorwa cy'umugambi wo kugwanya inkukura mu guca imikobeko n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara bagizemo uruhara kuko nibo batumiriye abo barongoye kwitabira uwo mugambi aha mu ntara ya Makamba uwo mugambi ugeze kure cyane kandi abene igihugu bari ku kivi ku mitumba yose igize intara ya Makamba twarahimirije abene igihugu guca iyo miserege na cyane abantu bafise amatongo ahanamye twarahimirije ku rugero rushoboka yego nibaza nk'abo mwagiye muraca mwabonye yuko abene igihugu bari ku kivi bwa mbere na mbere abene igihugu benshi bariko barabitahura kuko hari abantu batabona akamaro ko guca iyo mikobeko mu matongo yabo ko twagerageje kubasigurira yuko ibi vyose turima ntitwimbure ivyo twarimye bigaherera mu mwonga na yafumbire twakoresheje tukayisanga ari uko atamikobeko ihari inkukura iva hejuru ku musozi ihitana vyose kabitwarana hari epfo mwonga gatuma kandi no mu myonga amazi aje aca agenda ntaheza ngo agume ngaho ariko imikobeko ihari arashikira muri ya mikobeko hanyuma akanyengetera bikazotuma nibi byo kurima muci byoroha kwa amazi azoguma ngaho nyene ava mu musozi aja ngaho mu ntuze muri ugo rubanda zo bagwegereye ngaho mu ntumbe kubandanya hagwizwa umwimbu be no kugwanya inkukura mu guca imikobeko abarimyi n'indongozi zabo basaba leta y'u Burundi kuroswa abafundi b'indimo bakwiye ibikoresho hamwe n'uburyo bwo kwiyunguruza intamamye dufise mu guca imikobeko ku mutumba aha hantu mubona turiko turimba haragumye tugasaba rero ko leta yoturosa insuka canke isipiri n'ibipawa byo kuyora ibivu tuba turiko turimba izindi ntabamye tubona aha hantu dukora haraguma cyane tugasaba ko rero iyi mitumba yegeranye ko twoza turahana inta uyu munsi baje mu mihongo ejo bakaza mu ruremba ejo bakaza indago iyo ni mitumba twagwa muri zone Nyange akamo no mutera ni keza cyane
ibi birafasha mu itongo ryanje bamaze kumfasha bakaripimura hama nkongera nkaritunganya nkagimba biramfasha kugira igice kimwe nkagitera ibigori ikindi nkagitera ibiharagi ikindi nkagihebera ibitoki ariko ya mazi bikamfasha ya mikobeko bigafasha kugira amazi ntiyatware ifumbire nsizemwo. Uyu mugambi waje hageze ariko harimo intambamyi nyinshi. Ubu turiko turabikora mu gihe cici haragumye rero ugasanga insuka turiko turakoresha ntizinjira. Rero tuca tugira ingorane kuko abene gihugu iyo bazanye isuka kugira ngo dukore nkuko mubona bagenda bimba usanga harimo intambamyi zuko hagumye kubera atari gihe c'imvura. Ubu rero ico dusaba tugasaba ko tworonka amasipiri yo kwimba kugira ngo hashike hasi bigaca bituma hasi hadashikaho umuntu agomba kubera hagumye. Akamono mutera nuko yokurikirana umugambi wa leta kuko aho baciye twebwe batarashika ino hose nagiye ndaca muzagitega muzarutana aho baciye hose ubu barimbura. Rero natwe turavyipfuriza ko umuntu wese yoba akiriko aragonanwa n'umugambi wa leta ko yokwegera aba bagoronome bacu bo ku mitumba bakabereka kugira ngo twese dukira inzara mu kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Arawuteye ibigori akembura neza, arawuteye amateke, arawuteye ibijumu, arawuteye indimo zose zigategwa mu buhinga bwa kijambere. Intambamye ntizobura. Ubwa mbere intambamye no zifatira kuri twebwe tujejwe ubuhinga bwo guca imikobeko. Ubwa mbere bwobwo murabona yuko ari umugambi wo gukorera muri komine yose. Turiko turaraba rero muko turiko turabikora turabona ko dufise ibibazo byo kwiyunguruza kugira ngo dushikire babarimyi kugira ngo tubereke ingene baca iyo mikobeko. Turabuze uburyo by'ukuri kumwiha ndabivuze ndabivuze shimise cyane. Turabuze uburyo bwo kwiyunguruza. Naco gituma rero bishobotse leta iki kintu yogikorerako bakaturosa uburyo bwo kwiyunguruza kuva ku mutumba kuduga ku izone gushika ku rwego rwa komine. Mbere ndetse nk'ubuje ndiko ndavuga nta kintu na kimwe fise cyo kwiyunguruza yaba umufundi w'indimo ku mutumba umwasista wo mu izone meme na jewe agronome communale nta buryo fise bwo kwiyunguruza. Ivyo navyo bica bituma nico gikorwa kitagenda neza. Ikindi kigira kabiri mu kugira ngo duciye imikobeko tuyipime turakoresha ico bita triangle apane nizirujora. Ivyo nta nivyo dufise. Twasaba leta ko ivyo byose yogerageza ikabituronsa kugira ngo umufundi wese abafise iyo rujora kugira ngo bimworohe kugira ngo apimire abene gihugu na nyaburya ari umugambi wo gukorera muri komine yose. Ikindi novuga kigira gatatu novuga yuko murabona akakazi kiwacu nakazi kagoye. Ndiko ndara muri komine yacu ya Kayogoro abakozi dufise ntibakwiye. Abafundi b'indimo ku mitumba ntibakwiye, hari imitumba itagira abafundi b'indimo. Meme n'abafundi bo ku bazone ntibariho. Kandi n'abariho ntibakwiye. Twasaba rero leta yuko yodufasha igasubiriza abafundi b'indimo batariho mbere n'abasista bakabashiriraho kugira ngo abene gihugu baronke abantu babafasha mu ibi bintu bijanye no gutunganya amatongo yabo mu guca imikobeko mbere ndetse no kugira imirima y'akarorero. Izo ni ngorane mbona ku ruhande rw'abafundi bajejwe iburimye n'ubworozi n'ibidukikije muri komine yacu ya Kayogoro. Mbere ndavuga ko ari nka hose ariko je mvuga vyo muri komine yanje yacu ya Kayogoro. Fatiye ku buryo bwa bene gihugu ingorane bakunda kuronka nizahe. Murabona nkuko namwe mwabibonye imikobeko nta kiringo dufise cyo kuvuga ngo izocibwa iki kiringo. Yaba ari muci yaba ari mu mvura tuvuga yuko igikorwa kitegeza kuzobandanya. Ariko rero ingorane murabona ibikoresho bisabwa. Hari igihe usanga umukobeko watumbeye ahantu hagumye. Aho hagumye rero ntuhakoresha isuka. Ni vyiza ko haboneka isipiri. Isipiri maze kuboneka murabona yuko bisaba yuko kuyora ivu dukura muri wa mukobeko. Ibi power nta biriho. Mbere ndetse n'intuzeye nibipanga kuko ari gihe usanga twashikiye ahantu hari biti bisaba ko tubanza kubihimbagura. Ivyo byose ni ibintu umurimyi adashobora kuronka mu mwanya mbere ndetse naho bari mu wundi mwanya. Twasaba rero uko leta ko umugambi yawutanguje ko bokwegera abafundi bakababwira ibikoresho byo bikenewe hanyuma leta ikabikorerako
kugira ngo babironse abo bafundi hanyuma abene gihugu ari ahantu bakeneye kuza guca iyo mikobeko ivyo bikoresho bashobore kuvyitwaza bakaca bihereza abene gihugu bakaca babikoresha ku buryo ibyo bikorwa vyoca binyaruka hagahera tugakengira amatongo yacu mu buryo buhanitse neza ku buryo tushobora kugira imirima y'akarorero ishimishije kugira ngo tugwize umuyimbo. Utugorane ntitubuze nka twebwe abajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukije muri komine Makamba eka mbere abajejwe ivyo bikorwa mu mazone canke mu mitumba turahura n'ingorane zidasanzwe. Aha muri iyo mitumba 32 muri komine Makamba turafise imitumba 8 itagira abafundi b'indimo. Aho dukoresha abo twita aba benevole bamwe abakorera bushake. Abo nabo murabizi yuko nabantu bo kwinginga guhendahenda kugira ngo badufashe. Ariko turaherutse gukoresha ikibazo nko twabisabwe na leta kugira ngo noneho niyo mitumba ironka abafundi b'indimo muga gushika no munsi ntabaraza. Turahura n'ingorane no muri iryo hangiro twihaye aho usanga imitumba imwe mbere bavuga bati turabuze abatwereka ingene tugaca bisaba yuko agronome wa commune canke agronome wa zone dukwiragira kuri iyo mitumba itagira abafundi ariko abadukwenda kuvyikorera. Murumva yuko ikomine ifise imitumba 32 yuko yari intambamye idasanzwe. Turafite ingorane kandi yo kubura ibikoresho. Abarimyi yo turi ku kivi baradusaba ko twobunganira mu bikoresho leta ko yobunganira mu bikoresho turiko turadodora tugasaba kwa buramatari kwa musanteri ko noneho bo turosa amasipiri nka duhagaze twebwe ngahene dukora turapimira abarimyi tukabapimira igipatane imetero 3 canke 2 ku munsi mu gucu usanga umurimyi atashe atazimvye kubera hagumye cyane. Turabura kandi ibikoresho byo gupima aho umukobeko ucaka ko umukobeko ntupfa kubujanisha uko ushatse. Turabura ibikoresho kwita mu Gifaransa triangle ya panta rivyo bitarujora kugira ngo abafundi bacu biborohere mu gupima. Mbere ngaha duhagaze ngaha jewe naciye mfata ingingo abagronome bose bafundi b'indimo bo muri zone ya Nyange bose n'umunsi bahurira ku mutumwe bakawupima ejo bakagenda gupima ku wundi mutumba kugira ngo noneho iki gikorwa leta yihaye ihangiro yihaye kiheze kigende neza. Kubarimyi kandi mwumvise ko bafise intambamye kubera babuze ibikoresho barabuze ibikoresho cyane nukuri dusaba leta ko yodufasha mu gihe teguye umugambi nk'uyu igace himiriza intwaro kugira ngo ibikoresho vyegera abarimyi noneho umugambi uheze ugende neza. Ntibigwiriye ahantu utanga nk'akarorero turiko umukwimba imikobeko haraho kubanza gupima aho bazokwimba ahariho abafundi barabizi ngene babigenza. Hari igikoresho rero gikenegwa mu Kirundi bacita rujora ariko mu rurimi rw'ikinyamahanga bagwita triangle ya pante. Ico ni igikoresho gikenewe gikora cyane mu byo gupima ngaha ahantu bimba imikobeko. Rero ibyo bikoresho rero haraho usanga hari abafundi atavyo bagira. Habo tukanashimira nakigoro abafundi bagira ko navuze ko turi ku kivi. Bonyene hari abafundi bashobora kwigeregereza bonyene. Bakagenda ku bafundi bakacikoreshereza mu buryo bw'iwabo. Umuntu mbere yuko igikorwa bajeje kirane kijya mu kigakorwa neza. Hari abafundi bamaze kuzikoreshereza. Nubwo hari abandi usanga tubahimiriza uko nyene mugabo batarashika kuri iyo ntambwe kuko murazi yuko uburyo buguma bugoye. Cyo kintu cy'ibikoresho cy'abafundi ikoresha ku bafundi n'ibikoresho kubene gihugu cyoza bifasha mu gutera intambwe cyane gose. Kuri ico nyene turanashimira n'intwaro. Turashimira intwaro cyane gose na cyane nyakubahwa buramatari w'intara yacu nziza ya Makamba. Kuko ikintu ijya n'ibikoresho turamaze kukimutura tukimwereka. Nabo nyene aramaze kukibonera. Kuko naha turi ngaha aha mubona ari bino bikorwa aharamaze kuza inshuro zitari nke aramaze kuza nyakubahwa aramaze kuhashika gukora ndetse n'abahanuzi biyiwe baramaze kuhashika nabo nyene dufashanye kivi aho ntituvuze abo muri commune nabo nibindi. Rero ikibazo cy'ibikoresho nabo nyene rero baramaze kukibona. Ego utugorane twoko ntitubuze murazi yuko turi muci mu gihe cici henshi usanga hagumye kenshi abene gihugu birasaba yuko barondera amasipiri ibipawa mugabo nk'ivyo amwe n'igihugu mutoyi usanga atashobora kubironka naco gituma twahimirije ba mustanteri bose kugira bafashe mu guterera mu kugura ayo masipiri n'ivyo bipawa ko kenshi usanga hagumye kugira bije mu ngiro no kubandanya duhimiriza kuko
iyo administration iyo intwaro itabishize mu kuboko kenshi ushobora gusanga bigize nte bishobora gucumbagira canke bikagenda nabi kuko hari abatekinisiye tuba dufise bo muri BPAE bo baratanga inyigisho zabo kubene igihugu hanyuma natwe intwaro turahimiriza kugira bitabe ari benshi twongera tubasigurira n'akamaro ko guca iyo mikobeko. Muri kino kiganiro rero twumvise yuko kugwanya inkukura no kugwiza umwimbo mu guca imikobeko bishoboka akaba ari muri iyo ntumbero leta y'u Burundi ihamagara bene gihugu bose gutunganya isi ndimwa neza mu ntumbero yo kugwanya inzara.